nk'uko bisanzwe ni kuri Malengo Media aho mugiye kuzura musanga amakuru y'ubwenge yasobanutse urumva nk'uko bisanzwe barakubira ngo revolution impindura amatwari le Vatican s'ouvre aux homosexuels mu buryo ngo Vatican ngo iriyuguruye muri make ikingo ya marembo kuri ba bantu barongorana bahuja ibitsina. Twakoze video bwa mbere muragakurikirana nkuko bisanzwe ubu marageze neza mugabo nimba ukeneye amakuru agezwe hashushe nta handi ugomba kugira s'abonner canke subscribe kirese kuri Malengo Media ndetse na Malengo Movie Official aho honyine habiri niho ugiye gukurikirana gose amakuru ndetse n'abakunzi b'amafilime nkuko bisanzwe nta handi kirese aho honyine Malengo Media ndetse na Malengo Movie Official nkuko bisanzwe. Ubwo ngo Vatikano imaze gukingura amarembo ivuga iti gose burya Imana ni ya bose kandi kuri bose muri rusange mwese ni muze irifo guhereza abantu ngo uburenganzira bwabo niko bivugwa nkuko bisanzwe. Ariko rero ntibyabuje ko ari ibindi bihugu vyakomeje kuvuga biti oya ivyo bintu sivyo ntabwo tugiye kubishigikira turabiteye utwatsi n'ivyatsi urumva tubiteye akagere ntitubishigikiye ku buryo abakuru ibihugu benshi uravye nka Yoweri Kaguta Museveni muri Uganda aravuze ati gose abo bantu bakubitwe bahanwe bibaye ngo banafungwe urumva binakomere. Abandi bagiye bavuga batoya nk'ubu sorakubira ngo il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe ngo burya ngo birashoboka guhezagira abakundanye babandi couple nyine babiri bari muri situation nk'ese bari bameze ukuru nyine kudasanzwe canke amakuple asangiye igitsina sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiastiques. Ivyo ni vyavuzwe neza cyane biciye ndetse mu burenganzira budakwiye ndetse gushingwa biciye mu muco canke biciye muri ya migenzi kogwa ndetse n'ababa kozi b'Imana nyene batabiginje muri bujya buryo ariko nyene birashoboka kubona heza gigwa mu buryo bumeca nk'ubundi. Ubwo rero hari ibihugu vyagiye bitera kage bivuga betoya ivyo ntabwo turi ubikunde pe ku buryo haba perezida wa Zambia umukuru w'igihugu cy'u Burundi umukuru w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin niwe yavuze ati gose abo no kwicwa muzicwa. Ivyo bintu ntabwo tuvyumva neza ntabwo dukende kubishigikira nivyagiye bivugwa ariko burya vyageze kuri president wo muri Uganda uwahoze ari uwa hafi w'abanyamerika ku buryo nkuko amakuru agenda avugwa yuko yafashije kugira ngo bahitane Gaddafi akiri hafi y'abanyamerika ariko nyuma y'igihe aza kubiyikuramwo kuko bisanzwe bizi ko ndetse uyu mugabo yitwa Yoweri Kaguta Museveni yari asanzwe ameze nk'umwana wa Gaddafi ku buryo agenda mutoza byinshi amere uko bikwiye gukorwa n'iki amushigikira ariko nyo birangira muhitanye nako afashije bamuhitanye. Ibyo ni ibintu bizwi n'ikimenya bose. Ubwo rero byagezeho ndetse haza umugore yaturutse muri ya banke mondiale arambwira ati gose Kaguta Museveni ugomba kwemera ko abantu mu gihugu cyawe basangiye ibitsina nako basangiye igitsina ukwiye kwemera ko habaho ukubakana hagati yabo. Harababwira ati gose ntabwo nzigera mbyemera je habe na gato oya ndavyanse ku buryo yagiye kuri televiziyo aravuga ati umugore yavuye muri banki ya mundatana kunkanga ngo muzokera muzomera mutya na kuriya agomba kunkangisha umusada wanambwiye ati gose umusada mugumane n'ubu n'umunyafrika nta vinshi akeneye kuri mwe baho ni mu bukereye vinshi kuri twebwe. Yarabivuze koko ariko nabibuza ko abantu bose batashikira uyu mugambi w'ubutinganyi uyu mugambi w'abapede bafise ikibazo muzokomeza kubona ubukene bwiyongera. Sindi kuvuga ngo ni vyiza oya ni bibi cyane kandi cyane kuko n'ubundi abakuru ibihugu benshi bagenda bigwanya bashingiye kuri Bibiliya ubwo ati oya ivyo bintu si vyiza Sodoma na Gomora Seboyimu na Adimu iyo miji uko ari ine yose aragira shikubanyagurikira kumvumva kubera ivyo kuryamana abantu basanga ibitsina. Umunyamerika aragira ati n'uburenganzira bwa muntu none nimba umuntu yishimiye kuryamana n'uwo huje igitsina nawe we bikuraba wiki ni ku Munyamerika agira ariko Imana nayo iti oya buri kimwe cyose burya cyaremwe gifise akazi kigomba gukora. Icambere
ubwo Imana ntiyaremye amatwi kugira ngo amatwi tuyacishemo ubuyi ndetse n'ingya n'ibijumba. Oya, Imana sico yaremeye amatwi yaremeye kumva. Ubwo rero nimbi kandi Imana yaremye umunwa kugira ngo umunwa ntucemo amajambo yo kumva. Oya, umunwa uca amajambo yo kuvuga canke ivyo kurya n'ivyo kunywa. Nico umunwa waremewe mu buryo bumwe canke ubundi. Amaguru bayaremye ngo yirigwe amanitse ku kibambazo, ya ni kugira ngo amaguru atambuke ave hano aje hariya. Niko gahunda zapanzwe n'Imana ku buryo buri kimwe usanga Imana yari kiremera gahunda zacu. Uburyo mu gitabo cy'umusiguzi Imana nako ijambo ry'Imana rivuga riti ngo Imana ngo waremye ikintu cyose ikiremye neza pe, warika abana b'abantu bo ngo bishakiye izindi nzira, bishakira ubundi buryo bakora ibyabo biciye ku bintu ivy'Imana aremeye ibi nabijya mu buryo bumwe canke ubundi. Ubwo rero dusubiye kuri ya ngingo rero, umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni bakomeza kumukaga n'ibikangisho byinshi ko bagiye kumucira umusada yuko atazongera guhabwa ikintu na kimwe kivuye muri ya mabanki akomakomeye, ya mabanki yemprima ya mafaranga birigo bakangisha abanyafrika n'ubukene budashira. Kuko nakubwiye buryo umuzungu azana ico bitiki, umuzungu azana impapuro agatwara imari, azari impapuro uko by'amadolari baraprintinga bunyene barayemprima, bakuzo kuma ngo bafise amadeni ku Bushinwa mu miliyaridi, bafise amadeni kubaki abanyamerika bo, ariko ugasanga ayo madeni bafise wari kubagora kwishura. Mugabo kandi samasegonde menshi kwinjira muri za banki zabo za Federal Reserve n'ahandi, bakemprima amadolari bakabazanira nkuko bisanzwe. Ni bisanzwe. Ubwo abakuru b'ibihugu benshi rero bagiye bakangishwa bati mwebwe tuzobima umusada, nta bufata uzobahereza ubufasha, tugiye kububima nimutemera ko ndetse umushinga amategeko yemerera abantu bagyama n'abahuje ibitsina gukundana bongere kandi bahabwa uburenganzira. Muri Tanzania ntivyemewe n'amategeko arabibuza, mugabo kandi bivuze ngo ntabwo bikogwa birakogwa. Barakubira ngo Burundi president calls for stoning of gay couples. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo ahamagarira ya makuple canke babandi bakundana bahuje ibitsina yuko bakwiye guterekwa nubwo bagategwa amabuye. Kume byagenze kuri Yesu cagihe igihe bafata wa mugore w'umusambanyi ho vyaranumvikana gahoro ni ivyaha nyine mu mateko ya Mose. Bugiye bafata umugabo n'umugore bariko bararyamana, ubwo umugore baramumena amabuye bikanakomera. Ariko Yesu aravuga ati gose yakoze icyaha bariko bumugira imbabazi, sinkuye y'icyaha mugabo nkuye iki gihano tuje muri periode y'ubuntu, mugabo icyaha kirahaguma kandi gikwiye kwirindwa. Murujya mujo rero ngo niko bikwiye kumera. Ni muri Daily News niho ya makuru ari guturuka, bimaze igihe urumva ngo Burundi president calls for stoning of gay couples. Ngo mukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo hamagarira ya makuple yose y'abapede yuko bakwiye kuyashira bakayakubita amabuye bikanasobanuka neza noneho mu Kirundi nta mikino. Ubwo rero bibe ngo bakanakubitwa inkoni urumva bakabashusha igiti n'ubutindi bukaduka. Ubwo rero ni ibintu biba aho usanga bagenda bakangakanga abanyafrika kubera ubukene bwo muri Afrika n'inzara tugira muri Afrika hanini. Aho umva ngo wewe utemeye urumva mutuzobakenesha mpaka mubisobanukiye ko mukwiye kwemera ayo mategeko n'ayo mabwirizwa. Ubwo urumva uwo vyanka uri umukuru w'igihugu ufise ubwoba uhita wemera ati gose bavyeyi ndemeye abo bapede bizire bahibera amahoro nkuko bisanzwe, ugasanga kabaye. Ariko abandi ba president bafise ubwoba baraceceka, bavuga bati abantu banje bazobaho gute ko duteze amaboko ku bazungu honyene, tuzobigenza gute? Ugasanga baracecetse bapfuye kwemera atari ko bikunze nabo. Oya, mugabo gusa kubera bakeneye gutega amaboko bategera abazungu bagapfa kwemera to. Umuzungu ati none jewe nimba nishimiye, nimba ndi umugabo nkashima undi mugabo, ntawe ugiye gusagayira iwawe, ntawe ugiye gukubita, ntawe ugiye gukubira ngo sohoka iwawe, ntawe kwasa umugore wawe, ntawe kwasa umugabo wawe, ndi umugabo nkunze undi mugabo. Umunyamerika ati ikibazo ufitanye n'ivyo bintu ni iki? Abandi batoya uri kurahumanya isi, no batsone se isi ndayihumanya gute? Sodoma na Gomora ngo nuko vyagenze, ariko urabize nawe
mwenya bari gutanga ijambo ry'Imana mu ndege nk'uko bisanzwe abumvisha. Amarembo yamaze kugurwa baze binjire. Irega yitwa Kiliziya Gatolika yagenewe bose. Rero bose bivuze ngo ntawe ukumiriwe. Imana ikeneye gukiza bose, ubwo birashoboka guhezagira mu makouple rero. Hari muri situation iregiriye nyine. Hakavugwa byinshi, hakaboneka byinshi, ariko ukuri k'ubuzima rero Bibiliya kuba bihakana bavuga bati biremeza neza yuko atamugabo akwiye kurongora undi mugabo, oya, nta n'umugore akwiye kurongora undi mugore. Uburenganzira bwa LGBTQ+, L lesbian ni umugore ku mugore, G ni gays, abapedi nyene babagabo, B ni bisexual. Hari ukuntu usanga nyene umuntu ari kinyabibiri, noneho hakabaho kandi transgender, pambana busanga nyine barahinduye ibitsina, ugasanga nimba arafise yari umugabo kera ugasanga yarihinduye, barafashe igitsina gabo baragikura ko none bamusigira igitsina gore, cyangwa wari umugore bakakura ko bakamushira ko igitsina gabo. Q urumva ni question, ni bibazo. Abandi bakicumvira uyu ninde, numupede n'umuntu muzima cyangwa bimeze biti. Hakabaho kandi rero plus n'ibindi birenze, bivuze ngo bitanamenyekana noneho. Ubwo rero abantu tugarukira gusa ngo ku mugabo n'umugore n'umupede, oya, hariho kandi ngo n'ibindi, n'umutransgender cyangwa ngo umu lesbian, ntibigarukiraho gusa. Plus hariho n'ibindi birenze. Izo mfashanyo rero zokora amabara muri Afrika, kubwo tuzokwisanga byakomeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Dusange kubera twizezwa ubufasha butarangira, dusange turi guca kubiri n'ivy'Imana yashinze. Ubupede ku muntu afise ubwenge, turetse iby'uburenganzira, turumva ko atari umugambi mwiza, twumva ngo turashima, ngo tugiye gufashwa, ngo dufe kwemera, ngo kubera nyine ari ikintu kizima, oya. Ababiri mu by'ubupede muri Afrika benshi muri bo warabye neza n'umukeneye basunikira, bazokubira ngo urabivukana, mugabo ukuri kuriho kandi kuzwi, ndagomba mu gusobanukirwe ukuri guhari kuzwi. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yafashe abahinga arabahamagara babwira ati mumbwire koko kuba umupede narabivukana, nimwe bavango hormone ngo za kigore ngo umugabo avukana ngo nivyo. Abahinga baramubwira bati muvyeyi, ivyo bintu byo kuvukana n'amateshwa abanyamerika pe, ivyo kuvukana byo ivyo imyibagire, ivyo nta nubwo bifise shingiro, ni ibintu umuntu yigishwa none bikamucengera bikarangira vyemeje kubera yavyigishijwe. Naye byo kuvuga ngo umuntu urabivukana ivyo nta birimo, abantu barumirwa. Mubafashe ingamba zikomeye mu kugwanya rero ubwo bupede, nibyo avuga ati uko biri kose birabaraba, mushake mutwe ubufasha. Museveni Yoweri arimo. Bamwe bati oya, we nuko ari umukuru w'igihugu nyene, ubwo amafaranga ari nayo, mugabo ngo bizokenisha abanyagihugu, ndiko benshi bavuga. Ariko tukibaza impamvu muri Afrika twama tubaho dutegeye amaboko abayakubita ko rero banyabura y'abanyamerika n'abandi bene wabo, abo buri munsi bateza buri kimwe. Iyo umugambi wanse bazana ubundi, batuzaniye za corona, babishira ku bashinwa, biza kugaragara ko atari bo, bazanye byinshi, bakwega intambara, bagomba kwigisha umunyafrika inzara muri corona kugira ngo umunyafrika agume mu nzu, inzara niya muhondagura neza. Bamubwira bati niba mukeneye ubufasha rero nta kintu mugomba gukora kiretse gusa kwemera ubupedi. Imana irakinga. Mu Burundi ho twakomeje kuyikorera, nta bya corona gahunda zirakomeza, nta mikino, abanyaburayi baravuga birangira bikubiswemo ubuhiri, twarabayeho. Ubwo rero umunyaburayi nta kindi abagamije kiretse ikintu kimwe cyonyine. Haba no muri Tanzania bakomeje gukora, bahitamo guhitana Magufuli ngo ntibiyumvishe ukuntu umugabo yize shimi, nimba ari shimi nyene ashobora kubwira abantu ngo oya turinzwe n'Imana. Ntibabyumva neza abanyaburayi n'abanyamerika. Uyu mugabo azovangira imigambi yacu. Bajya basesengura butubikurikirana nabo tumenye imvo n'imvano yatume, ndetse umugabo w'intwari nka Magufuli bamuhitana. Ivyo navyo na hanyuma. Ubwo rero iyi misada, ubufasha bwa hato na hato abanyaburayi bahereza abanyafrika, kuburyo usanga abanyafrika benshi gusa atakindi bakora kiretse gusa kurindira imfashanyo.
tugomba kubaka amabarabara, banki mundial irahari, tugomba kubaka ibitaro, dukeneye ubufasha ku banyamerika. Ugasanga nizo gahunda nyene abanyafrika tuba turimo. Mugabo bamaze kubisobanukirwa, bamaze kumenya kuvuga bati oya ni oya, ego ni ego ku munyamerika n'umunyaburayi. Twanse ubupede twabwanse nyene mu buryo bumwe canke ubundi. Gusa inkomezi bafise ntizisanzwe. Uburyo umunsi ugomba kujya hanze uri umupede n'akantu toto pe, amafaranga y'inkunga baherezwa, uburenganzira bahabwa ku isi ni ntagereranywa mu buryo bumwe canke ubundi. Ubwo rero hakomeje kubaho vyinshi no kuvugwa menshi, ariko kandi kugeza uyu munsi rero isi iracibaza ni gute papa bavuga ngo bibaye ngombwa tuzohezagira abasanga ibitsina bivahe. Ako nakabazo mubajije unyishura muri commentaire hano kuri Malengo Media. Numara kunyishura zenda bakwere part 2 ndababwira impamvu byabaye uko byabaye, ndababwira impamvu biri uko biri uyu munsi. Naho butaha nimba utaragira subscribe ubone ico gihigire kuri Malengo Media, ndetse unasimbukire kuri Malengo Movie Official, naho ndetse wagere subscribe tubikurikirane nkuko bisanzwe.